Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Walter Kwizera. Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya kabiri ndamukiza umwaka wa 2025. Mwiriwe canke mwaramutse nshuti namwe bakunzi bivanye naho muherereye, ndabahe nikaze muri ano makuru twabateguriye agizwe hanini n'izi ngingo nkuru zikurikira. Imbonerakure zo ku mutumba wa Karwema muri komine Gihanga ziragirizwa ubusuma n'ayandi mabi zikorera abanyagihugu, ariko ubutungane n'abajejwe intwaro bakaguma barorera atacamira. Ibiriko bitera umubabaro abanyagihugu baho. Ishirahamwe Ntabariza ryemeye guhakaza abantu 300 baheruka kurekurwa n'ikigongwe cy'umukuru w'igihugu, akazi ariko gushika ubu kataramenyekana akariko. Muraza kuvyumva muri ano makuru. Naye abanyagihugu baba ku nkengera z'inzuzi zo mu gisagara ca Bujumbura baraciye ubwoba n'icukurwa mu kajagari ry'umusenyi wo muri izo nzuzi, icukurwa rimaze guhitana amazu atari make. Iyo yari incamake mu kanya ni nkuri mwimwe ukwayo. Ndasubiye kubaramutsa. Ano makuru tuyahere mu bijanye n'agateka kazi na muntu. Gutazira umugorigori inzoga nshasha yo mu bwoko bwa Amstel Bright y'ihinguriro Brarudi bisigaye ari icaha ku gipolisi c'u Burundi. Abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko ufashwe n'igipolisi yisi iyo nzoga umugorigori yagirizwa guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Abanyagihugu bo mu makartier atandukanye yo mu gisagara ca Bujumbura baramaze gufatwa bagafungwa ndetse bakanacibwa n'ihadabu. Province niyo nzima yaganiriye na bamwe muri abo banyagihugu aratubwira ivy'iryo fungwa ry'abihereza iyo nzoga. Kuva mu ntango y'indwi iheze abantu bagumye bafatwa n'igipolisi bafungwa kubera bise inzoga nshasha Amstel Bright umugorigori ubona ko isanzwe inahingurwa mu bigori. Uyu munyagihugu arabisigura. Bana ku munsi wa gatatu ukuri abantu bari baragira ubwoba kare twaravuga ati umugorigori akaguhana mugabo jibona umuntu wese avuga ati tuvuga bariko baratwara abantu mu kanyosha, batwara abantu bamwirahiro, batwara abantu ku mutakura, batwara abantu kwijare. Ufashwe ariko garisha amande atari make nk'uko twayaze abimenyesha. Umva baturene bakabafunga bakacibaca amande. Amande 50 canke ijana. Bariko baratuka inzoga mu butunzi bw'igihugu. Hanyuma abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura basaba inzego z'umutekano guhagarika kubahohotera, ahubwo hakihutirwa gutorerwa inyishu ingorane ziri mu ishirahamwe Brarudi kugira ngo hongere kuboneka ibinyobwa abantu bamenyereye. Clovis niyo nzima mu bijanye n'umutekano, bamwe mu mbonerakure zo ku mutumba wa Karwema muherereye muri komine Gihanga intara ya Bubanza baragirizwa ubusuma. Abanyagihugu baho mu Karwema bavuga ko babazwa no kubona izo mbonerakure zisanzwe zivugwa mu bikorwa byo guhungabanya umutekano bifatiye ku busuma zitigera zifatwa ngo zihanwe hakurikijwe amategeko. Josiane Muzane zaratubwira bumwe mu busuma imbonerakure zo muri Karwema zimaze kwibonekezamwo. Ndikumana Emma Stone arongoye imbonerakure ku mutumba wa Kagwema, uwitwa Kenny hamwe na Jacques ni bamwe mu mbonerakure zivugwa ko zigisibije mu busuma buberaho. Akarorero ka hafi gatangwa n'amasoko yacu nako ubusuma bwabaye haraciye indwi irenga mu masaha y'ijoro. Ico gihe uyo mugwi w'imbonerakure wagiye kwiba mu nzu y'ingenzi, ivyo wasahuye zibifata mu itonga bukeye ziriko zirabigurisha. Uyu munyagihugu waho aratubwira uko byagenze n'ivyo mbonerakure zari zivye. Barashe kumenya hoteli iraha mu Kagwema baca bahitira kw'ifumbire yari ihari imifuko 5 bayitwaye batwarana n'amabati y'umuyagankuba abiri amace barabifatanwa bukeye bariko barabigurisha. Byose byaramenyekanye mbwa nta muntu yigeze amukurikirana. Bamaze gufatwa bariko baragurisha ivyo bivye ntibashirwe imbere y'ubutungane. Emma Stone Ndikumana na bagenzi biwe bimbonerakure baciye bahunga ntibasubira kuboneka ku mutumba wa Kagwema. Abanyagihugu baho mu Kagwema bakaba bababazwa no kubona izo mbonerakure zimaze kwibonekeza kenshi mu busuma ariko ntizigere zifatwa canke ngo zihanwe. Aha uyu munyagihugu aragaruka ku bundi busuma izo mbonerakure zabonetsemwo ariko zikaguma zidegemvye. Hariho amazu ya OIM batemeramwo indwara mu bihe biheze, hariho ihema nini bapimiramwo ivyo bintu
yaragenda mw'ijoro agataba agacishorera ibitanda vyayo muri Kongo. Aho nyene ahantu hari amawese ya OIM ya kijambere n'ibiro nyene, ni ukuvuga yuko ivyo biro yaragerageje kubimena atwara amagiriyaje yari ariko imiryango n'amabati arasambura. Muri kino gihe abanyagihugu bo ku mutumba wa Kagwema twayaze basaba abajejwe intwaro n'ubutungane kugira ico bakoze mu gufata ingingo zihasha izo mbonerakure zigize akagarama ruganda mu kwiba. Kuri ivyo twarondeye kuri telefone musitanteri wa komine Gihanga Ndayisaba Leopold kugira twumve ico abivuga ko, ariko ntiyatwitavye. Urakoze Josiane Muzaneza. Tuve mu by'umutekano dutandukira ivya politike, aho ikigo gishira imbere indero n'iterambere mu rwaruka rw'Uburundi Credeje mu funyafunyo y'igifaransa gisaba umukuru w'igihugu guhagarika mu maguru mashi imyimenyerezo zimaze amezi 3 ikoreshwa abanyeshuri bo mu ntara ya Makamba itunganijwe n'umugambwe CNDD FDD, kuko ivyo bikorwa bishobora gushira mu kaga igihugu n'urwo rwaruka nyene rw'Uburundi bw'ejo. Arsene Rakazarongo ico kigo yanasabye abavyeyi cyo kimwe n'abigisha kuva mu gacerere bakiyamiriza iyo ngendo isubiza inyuma urwaruka mu kurwicira kazoza karwo. Dutege yomi Arsene Rakaza aramutswa ikigo Credeje. Iyo hariko hari inyigisho nk'izo za gisirikare hategwa kuba hariho n'izindi nyigisho bababwira. Ivyo rero bikaba biteye impungenge mu gihe bisa nuko ari itegeko ryatanzwe n'umukuru w'umugambwe asanzwe avuka no mu ntara ya Makamba Reverend Ndikuriyo, aho yahimiriza abavyeyi muri iyo ntara yuko nk'ufise abana 8 ko hategwa kuvamwa abana baja mu nyigisho za gisirikare. Ivyo rero bikaba bihucanye cyane n'amategeko ategezwa kugenga inyigisho mu Burundi, bikaba kandi biza bihonyanga agateka k'abana kuko iyo myimenyerezo ya gisirikare usanga harimo abana bakiri bato. Ivyo rero twebwe tukabona yuko aho ibintu bigeze amazi ariko ararenga inkombe, niba by'ukuri umukuru w'igihugu ivyo bintu ariko arabikurikirana nabihagarike mu maguru mashi. Amakomite y'abavyeyi navyo mu gacerere nibiyamiriza ivyo bintu. Abari sanzwe bari mu masendika y'abigisha nukuri nibagerageze bagire runani ivyo bintu bavyiyamiriza, ariko umukuru w'igihugu afata ingingo niba by'ukuri avuga ko ari se Barundi, kubera ko numugera uteye ubwoba uriko baba mu bana batoyi kandi ushobora kuzokwegera karambaraye Uburundi mu bihe biri imbere. Mu bijanye n'intwari ibereye, amafaranga leta izokoresha mu mugambi wo kuduza impamba abakukuruke batekererwa mu zabukuru ntaregeranywa. Inyuma y'imyaka yaba 5 umukuru w'igihugu yemeye ko iyo mpamba y'umukozi wa leta yongana n'umushahara yarageze ko mu gihe cyo gukukuruka. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu yizeza abakukuruke ko ico gikorwa kiriko kirasozerwa, hasigaye gusa uruhara rwa leta. Hozini Girene Gatoni anamenyesha ko abakukuruke barenganijwe bo kwitura inzego zibijejwe bagatunganirizwa. Hari mu kiganiro c'abavugizi b'inzego zitandukanye z'igihugu hamwe n'abamenyesha makuru be n'abanyagihugu umunsi wa 5 uheze mu ntara ya Rumonge. Dutege yo Hozini Girene Gatoni. No munsi abakukuruke bohumura yuko bigeze nko kwisozo, aho hasigaye guharura gusa uburyo leta nabwo yongereza kugira ngo iyo mpamba ishobore kwisununura. Babajije bati hari abakukuruke basezerewe ariko batabimenyeshejwe. Ntawoba akimenyeshwa gukukuruka ngo atangare. Sinagenda navuze no ku ruhande rw'umukoresha. Harategekanywa amategeko harategekanywa yuko n'umukoresha yibutsa uwo mukozi wa leta. Mu gihe rero abo bakukuruke boba bumva ko barenganijwe kuko basezerewe batabimenyeshejwe, hariho ica amategeko avuga. Boca bitura inzego zisanzwe zibijejwe bakaraba ikitegekanijwe mu gihe asezerewe atabitegujwe, gutyo bagatunganirizwa hisunzwe amategeko. Bavuze kandi bati hariho ideni bari bafashe muri feste none bafatiye utwabo. Aho ngira bo baba bihenze gatoyi kuko feste nayo kubari bafite amadeni bishuza ayo madeni bivanye uno munsi n'impamba baronka itegekanijwe mu gihe bamaze gukukuruka. Nta feste rero iko irafata ivyabo, ahubwo baca basigara baraba bivanye n'impamba baronka ingene iryo deni bagenda baragishura buke buke. Nayo kubijanye n'agafashanyo nako karonswa bahoze ku rugamba, umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi aremeza ko ako gafashanyo kagitanga ukuri kwamye katigeze gahagarikwa namba nkuko hari ababivuga. General de Brigade Baratuza Gaspard nawe nyene akaba yabimenyeshereje muri ico kiganiro n'abanyagihugu be n'abamenyesha makuru mu ntara ya Rumonge. Tumutege yombi. Bari mice kwinshi, hariho abahoze ku rugamba bakomeretse cyane bakaba bari mu migwi y'abaronswa kubera amagara make bafise agafashanyo uko ukwezi gutashe. Hakaba n'abandi bashoboye
kubakirwa amazu babamwo. Abo bagize bakunda mu ntango uburyo bubonetse bakaronka inzu bazibamo kandi bararonka amatara n'amazi bakongera bakaronka n'agafashanyo kugira babeho ibifungurwa nta wuba komakoma. Abatashikiwe nabo kubera n'umugambi ubandanya buke buke bararonka amafaranga y'uburaro uko kwezi gutashe, mu gihe mugabo ari abamwe basansumwa yuko bafise ubukomere bukabije bumwe bunini gushika ubu nimba kara agafashanyo katarashika ni mu ntunganyo z'amafaranga yava, mugabo bamenye yuko biri mu mategeko kandi batakaronse n'umunsi ejo bakaronka kuko birategekanije mu nyandiko uko bitezwa kugenda. Abantu 300 barekuwe ku kigongwe cy'umukuru w'igihugu bagiye kuronswa akazi n'ishirahamwe Ntabariza. Ivyo bikaba byatangajwe n'umukuru w'iryo shirahamwe mu kiganiro yatanze ku banditsi n'abamenyesha makuru kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 2 ndamukiza umwaka wa 2025. Naho Jean-Marie Shimirimana adatomora neza ko kaza kariko asigura ko uwo mugambi uzotangurira mu karere k'uburaruko hanyuma ukabandanya no mu zindi ntara. Jean-Marie Shimirimana arongoye ishirahamwe Ntabariza ashikiriza kandi kirobanurwa ry'abo bantu ryanisunze imyaka bafise. Tumutege yombi. Twisunze yuko mu venerade wese ari muri kino gihugu yoronka ayo mahigwe yo kuja gukora ako kazi tugire dutange. Rero ku gitigiri twafatiyeko 300 ni mfata kibanza kirashobora no kurenga bizovana baba twitavye erega barashobora kwanka kuza bumvise akazi kariko. Nico gituma mubona tutakavuze n'ingoga murazi yuko ari abantu banena akazi. Abo bantu rero genda bakebura bozoza tukavugana ico gikorwa tugiye gukora mwumvise ko tuzobatwara n'imiduga mbere bibaye ngombwa n'amakonji bayarose tubajane aba bantu baje kuri umuryango kuko turazi ko ari habubatse. Ico no kongerako nuko tuzoraba n'imyaka umuntu asigaje yo gukora kuko umuntu abari magara make ntitwoja kumuhuhura. Hanyuma ico nagire nibutse ibi ntitwabigize nk'ishirahamwe Ntabariza, twebwe societe civile tubayeho kugira duterere mu mugambi w'igihugu cyane cyane 2060 igihugu cifashe gitera imbere. Umuntu wese igihe agira atangire kubaka inzu haraba fondation. Twebwe rero twatangiriye hariya mu karere k'uburaruko turiko turaza no munsi murabona ko tuvuge ngahe Bujumbura, ejo tuzoba turi Bururi, uwundi munsi tuje Gitega. Intara zose twagira tubaremeshe ko atanumwe azobura. Twebwe ntitwobanya abamenyesha makuru baba pasone n'abagabo ngo tuvuge ibintu tudafise. Gako kazi tuzokavugana n'abazogakora mugabo vuba ari uno munsi cyangwa ejo turashobora kuhamagara n'abo bantu twagisinyiraniye, ariko ndababwiye yuko mu ndwiza abo bantu twavuze bazoja ku kizi. Mu buhinga bw'ivyuma batumirira mate tubandanye nano makuru. Mu bidukikije nayo icukurwa ry'umusenyi mu kajagari mu nzuzi zo mu gisagara ca Bujumbura yateye impungenge bamwe mu banyagihugu baba ku nkengera z'izo nzuzi. Amazu atari makara amaze kubomoka, hakaba hari n'abamaze komoka ku gutinya k'amazu abagwako. Baltazar Miburo aratubwira uko vyifashe ku nzuzi za Ntahangwa na Kanyosha. Ibikorwa byo gucukura umusenyi kuri izo zuzi bituma imiryango myinshi ija mu kangaratete. Isoko ryacu mu basanzwe baba hafi y'uruzi Kanyosha rimenyesha ko abacukura uyo musenyi biyongereye ku munsi ibituma amazu abomoka menshi. Ibintu byarayangaye bararupfura ku buryo n'ubwo bazarazonagura n'umusozi bakuyemo amabuye ariyo yaje bituma isigu ihanyagurika. Mu mwaka wahera hagwe y'inzu abantu barapfa abandi barahunga. Abo banyagihugu baba hafi y'ugo ruzi batunga agatoke abajejwe intwaro ko ataco bakora kugira bakingire amazu yabo nk'uko bibandanya kuvugwa n'isoko ryacu. Inzu ziri hejuru y'imanga hejuru zitembagara kandi ibyo byose biba abajejwe intwaro babibona kubera mu cyane niwe yabaye higi kuko ubwa mbere bari babujije mugabo akaca bitwaza ngo bakure ibyo baropoye ubu umaze kuba gukura ibyo baropoye bashabandanya. No ku nkengera z'uruzi Ntahangwa nago ruca mu gisagara ca Bujumbura ibintu nuko vyifashe. Isoko ryacu rimenyesha ko amazu abangamiwe cyane ari mu duce twegereye ikiraro kiri hafi ya kaminuza yo kumutanga hamwe n'ishuri riri muri zone Nyakabiga hafi y'ishengero ry'abaporoti. Abo banyagihugu basaba abajejwe kugenzura ingene ibikorwa bikorerwa kuri izo nzuzi bitunganywa kubikurikiranira hafi.
Baltazar Miburo. Turangiriza no makuru kuri iyi nkurikiye ku masonga muyavugwa mu bidukikije nyene aho ubuzima bw'imvubu bubandanya kubangamirwa n'abakongomani bitwaje ibirwanisho bitwa abawazalendo. Kuri uyu wa kabiri imvubu zibiri zarishwe zirashwe mu ruzi Rusizi rugabura igihugu ca Kongo n'u Burundi. Izo mvubu zaje ziyongera ku zindi zine zari zishwe nabo bawazalendo nyene ku munsi w'Imana uheze. Imbere yaho hari zindi zibiri zari zishwe zose hamwe zikaba zibaye imvubu 8 zishwe mu kiringo ca 73 zishwe nabo bawazalendo. Abanyagihugu begereye uruzi Rusizi mu Burundi babandanya gusaba ko izo mvubu zokingirwa hakongera kandi hagakingwa n'umutekano wabo ngo kubera ko iyo abo bawazalendo bariko barazirasa hari n'amasasu arwa aho baherereye. Nino ngaha dusozerere ano makuru ya Radio RPA twari twabateguriye kuri rigenekerezo rya kabiri ndamukiza umwaka wa 2025. Mwakoze mwebwe mwese mwari muduteze yompi. Bakoze na bagenzanje bo mu ruganda rwo kumenyesha makuru bafashije kuyatororokanya. Nibagiye abahinga b'ivyuma batumye no majwi bashikira atagatosi. Walter kwizerana reko ndabashikiriza ndabike banuye ndabifuriza kuroranirwa mu banyi no mu byanyu. Imana ibandanye irinde Burundi n'abarundi nakagaruka.